ubuzima bw'urukundo rwa Lamine Yamal. Lamine Yamal umukinyi wa Barca yagiye aragaragara ku mafoto n'abakobwa babiri, ivyo bikavyura ko boba ari abo bakundanye, ariko uwo vyakomeye cyane ndetse hakagaragara n'ibimenyetso vyinshi vy'uko boba bakundana ni Alexandre Padilla canke se bakunda kwita Alex Padilla. Naho bigaragara ko bari mu rukundo rukomeye muri iki gihe mu mpera z'umwaka wa 2024 canke se no kuvuga mu kwezi kwa 12 cyangwa kwa Kigarama 2024, hagiye haragaragara ibintu byo kutumvikana hagati yabo, maze urukundo rwabo rugenda rurahungabana. Ariko naho biruko urukundo rwabo rwongeye gusoza. None Lamine Yamal na Alex Padilla ni bande? Urukundo rwabo rwagiye rurahungabana gute? Ko nababwiye ko muri ino minsi rwongeye gusoza aho vyifashe gute? Reka ndakuramutse nongenda guhe ikaze muri kino kiganiro ugiye guhabwa nanje Wilfried Rambo nabiciye kinyamakuru Wifisport gikorera kuri YouTube ndetse na Facebook. Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, ukaba ukitso n'amagara ugwarukira, ukaba naho uri mu zindi ngorane ndakwifurize kuzivamo. Reka ndagushimire wewe umaze gukora subscribe kuri YouTube channel ya Wifisport, canke wewe umaze gukora swift canke follow kuri page ya Facebook ya Wifisport. Nongeye ngushimire wewe ugiye kubikora muri kano kandi. Ufise ibyo wamamaza canke se ufise ibyo ukora, ufise ibyo uhingura, ufise ibyo udandaza, ukeneye kuronka abakiriya benshi, duhamagare canke twandikire kuri nimero ubona aha munsi, ano kuvuga guteranya amajana 257 61 78 64 61. Please, desa 57 60 78 64 61. Haba WhatsApp twandikira ubutumwa busanzwe bugufi canke se uduhamagare kuri appel simple hose udahumudutora. Mukanya twinjire idoni kiganiro kivuga ku buzima bw'urukundo rwa Lamine Yamal. Lamine Yamal Nazraoui Ebana ku mazina yiswe n'abavyeyi, yavukiye mu gasagara ka Esplugues de Llobregat kari i Catalunya mu gisagara ca Barcelona mu gihugu ca Espagne. Hari itariki 16 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2007. Kuri no mwanya tuvugana mu ntango z'umwaka wa 2025, byumvikane kuno musore afise imyaka 17, byumvikane ko atarakwiza 18, azokwiza mu kwezi kw'indwi tariki 13 mu mwaka wa 2025. Se wiwe Munir Nazraoui avuka mu gisagara ca Lahash ni mu gihugu ca Maroc, nayo nyina wiwe Sheila Ebana akaba avuka mu gisagara ca Bata ni mu gihugu ca Guinea Equatorial. Bimvikana ko abavyeyi biwe bose bavuka ku mugabane wa Afrika, naho we asanzwe akinira mu giseruko cy'igihugu wa Espagne uri ku mugabane wa Buraya mugwi witwa La Joya. Alexandre Padilla we ni umunyeshure w'umunya Espagne kazi, akaba no mu influencer canke se bamwe bamamaza ibintu babicishije mu gukora ibiganiro ku mbuga hwaniro za Facebook, za YouTube, za Twitter, TikTok, Instagram ndetse n'izindi. Uwe akabazwi cyane ku rubuga rwa TikTok. Bimwe mu binyamakuru bivuga ko yobasumbya Lamine Yamal imyaka 3 y'amavuka, ariko kandi ikinyamakuru Tribuna nico muri Espagne cyo kivuga ko amakuru cakuye mu bamwegereye avuga ko boba banganya imyaka. None urukundo rwabo wagiye ahabona gute? Ho hari ryari mu gikombe ca Euro cabereye mu Budagi mu ci rya 2024, birumvikana n'igikombe ca Buraya. Alex Padilla yagaragaye araba buri rukino rw'iri higanwa yicaranye n'abavyeyi ba Lamine Yamal mu bwugamo, birumvikana muri stade. Kuri finale y'iryo higanwa yabaye ku tariki 14 kwezi kw'indwi mwaka wa 2024, Lamine Yamal yarafashe amafoto menshi ari kumwe na Alex Padilla hamwe n'umuryango wiwe, nuvuga abavyeyi biwe na mutoyi wiwe, bishimira ko bari bahejeje gutahukana kino gikombe cari no higanwa, gihe bari bahejeje gutsinda igihugu ca Espagne gihejeje gutsinda igihugu c'Ubwongereza tsindo 2-1. Ivyo vyaje gushira ahabona urukundo rwabo. Inyuma yo gutwara iryo higanwa itariki 20 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2024, Lamine Yamal yagaragaye ku mafoto ari mu gihugu c'Ubugiriki ariko ajyana ikirori na Alex Padilla, aho akaba yari mu rugendo rwo kwiruhura no kwinezereza. Inyuma yo kunezererwa igikombe ca Buraya, Lamine Yamal yaraheruka gutwara ari kumwe n'ikindi gihugu
ca Espagne. None ivy'urukundo rwabo vyahungabanye gute? Itariki 27 ukwezi kw'indwi mwaka wa 2024, inyuma yo kubona amavideo umukunzi wiwe Alex Padilla amuca inyuma aho yagaragara yicaye ku bibero vy'undi musore, nyuma yaho Lamine Yamal amujanye kuja ikirori no kwigina igikombe ca Buramu ca 2024 mu gihugu c'Ubugiriki, ntivyahereye aho. Baraganiriye ariko ntibashoboye guhuriza kuvyo Lamine Yamal yari yabonye muri iyo video. Alexandre Padilla yagerageje gusigurira Lamine Yamal ko atamuvanze, ahubwo ko yari kumwe na muvyara we twokwita umukuze, ariko Lamine Yamal ntiyamwumvirije. Lamine Yamal amaze guheba Alex Padilla, uwamusumbya imyaka 3, yahise areka no kumukurikirana ku mbuga ziwe, harimwo n'urubuga rwa Instagram bari bamenyereye babahurirako cyane. Itariki 30 ukwezi kw'indwi mwaka wa 2024, yumvikana ko ari nyuma y'urukundo rwiwe na Padilla ruja guhungabana, yafatanye n'undi mukunzi mushasha ubona ko aba yitwa Jackie Ligero, akaba ari umunyamideli, akaba yaba n'umu-influencer nawe akaba yakora ivyo byo kwamamaza ibintu bicishije ku mbuga hwaniro ziwe, akaba nawe avuka mu gihugu ca Espagne, we akaba yarafise imyaka 27 y'amavuka, nubwo byumvikana ko yasumbya Lamine Yamal imyaka igera ku 10, ndetse atangura no gukurikirana ibintu vyiwe byose kuri Instagram. Ubucuti burakomera hagati y'abo babiri, ndavuga Lamine Yamal n'uno mu-influencer akaba n'umunyamideli Jackie Ligero. Ikinyamakuru Pulse Sport cyo mu Bwongereza acemeza ko yahora ari umukunzi w'umukinyi w'inyuma myugado wa Newcastle United yitwa Tino Livramento, ndavuga uno mwigema z'u kwizina rya Jackie Ligero. Ariko naho biruko, amakuru y'urukundo rushasha rwari hagati ya Lamine Yamal na Ligero ntabwo yakomeje kumenyekana yahereye aho, ahubwo haciye haguma havugwa cyane utujede twagiye turaba hagati ya Lamine Yamal na Alex Padilla. Uti byaho vyagenze gute? Bamaze kuvana, Alex Padilla warahejeje kuba umu-ex wa Lamine Yamal yashize habona impamvu yaciye inyuma umukunzi wiwe bikarangira batandukanye. Yavuze ati, abavyeyi b'umukunzi wanje Lamine Yamal baramusuzuma cyane, baramukontrola kandi vyarambabaza. Lamine Yamal nta kintu na kimwe afise kuko amatungo yiwe yose yayanditse kuri mama wiwe, yaba n'impuzu akinana yanditse kuri mama wiwe. Ibi byaje kuvyura urusaku rwinshi, aho benshi ibinyamakuru bitandukanye byagiye biravuga yuko ano majambo agaragaza ubutwari bw'abantu bafise inkomoko yo muri Maroc, bikaba byakozwe n'umukinyi Achraf Hakimi abikorera wari umukunzi wiwe igihe batandukana, arondera kuba atwara igice cy'ubutunzi bw'uno Achraf Hakimi, ariko bikarangira asanze atakintu na kimwe kimwanditseko, ahubwo bakagabura umutungo wagera ku miliyoni 2.5 zari zitunzwe n'uwo mwigeme bari basanzwe bubakanye witwa umugore wiwe. Ibi rero akavuga yuko Lamine Yamal nawe ari akantu yoba yarakuye muri Maroc aho se wiwe asanzwe yamuka. Uti yabananije avuga gute uno Alex Padilla? Ati iyo ndamusabye amahera mama wiwe ni arafata ingingo. Atujya munsi nari kugendera mu muduga uzindi. Uwo munsi avuga no munsi baja mu kirori, baja gutembera mu Bugiriki bahimbaza ikirori cyo gutwara igikombe, ndetse n'iyindi minsi bagiye barahura baja gutegura n'imiteguro yo gutegura kino gikombe ca Burayi. Yabananje ati ujya munsi rero nari kugendera mu muduga uzimvye, ariko mama wa Yamal ntiyigera andenza amahera ya taxi iyo ngiye kubonana nawe, kandi akenshi narimenya ingene ngenda kubonana nawe. Alex Padilla abandanya avuga ati igihe duheruka gusohokana tukajana gutembera tugirira uburuhuko mu Bugiriki, mama wiwe yaba ari kumwe natwe umwana wose, kandi sinashobora kujya amafaranga ya Yamal ngo ndayakoreshe nkuko umukunzi w'umumiliyoneri yabwirizwa kuyakoresha. Abandanya ati nta na rimwe nigeze nsaba Yamal ngo abwire mama wiwe ampe $500 icarimwe ngo avyemere, kandi iyo bishitse akantahura mama wiwe yaca vyanga. Ivyo ntivyandyoheye kuko si vyiza. Lamine Yamal naco yabivuze ko, ariko ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko Alex Padilla yakunda cyane Lamine Yamal, naho yaguma mukinira ibisanga kuko yaguma ashaka kumuhungabanya, akaguma arondera inzira zo kumubabaza kugira ngo yigarukane nubwo ku gatego kataje kumufata. Uti umutego yagiye arakoresha uti yo bari iyi. Itariki
17 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 Alex Padilla yashize ifoto kuri Instagram yiwe yambaye umwambaro wa Barca wariko ibiharuro nimero 10 mu mugongo, bimvikana ko ari umwambaro wa Ansu Fati, umukinyi mugenzi wa Lamine Yamal bakina muri FC Barcelona. Bimwe mu binyamakuru byibajije nimba inyuma yo gutandukana na Lamine Yamal Alex Padilla yoba yahise yinjira mu rukundo na Ansu Fati. Ibindi byibaza ko gashobora kuba ari agakino yariko agira ko guteranya Yamal na Ansu Fati. Ibindi navyo bikiyumvira ko yoba yari karondera inzira yo gusubira kuja aragaruka mu maso ya Lamine Yamal arabe ko agatima kogaruka bagasubira mu rukundo rwabo. Ivyo bigasigura yuko incuro ariko bariko bagwanana na Ansu Fati kumbure bagiye mu myimenyerezo bari mu bisanzwe bibahuriza hamwe muri rusange abakinyi ba Barcelona, byari gutuma Lamine Yamal aguma abona umukunzi we wa kera, bigatuma agira agatima ko kongera kwiyumvira kumugarukana mu rukundo. Naho byagenze gutyo rero nta makuru twongeye kuronka y'ukuntu Lamine Yamal yoba yaravyitwaye muri ico gihe, ariko ico tubona cyo nuko urukundo rwabo rwongeye gusosa kumbura agateguka Alex Padilla ko kugarukana mu maso ha Lamine Yamal kurusha kwa karafashe. Tirebe byifashe gute, muti goba gongeye gusosa mu buhe buryo? Uwo munya Espagne w'imyaka 17 akomoka muri Afrika, ndavuga Guinea na Maroc inkomoko ya papa wiwe Munir Nazraoui, ndetse na Guinea Equatorial inkomoko ya mama wiwe Sheila Ebana, yasubiye kugaragara ku mashusho igenekerezo rya 27 kwezi kwa 12 mwaka 2024 ari kumwe n'uyu mwigeme w'umunya Espagne, ndavuga Alex Padilla, inyuma y'amezi 5 bagaritse urukundo rwabo. Ico gihe bari bajanye mu birori aho Lamine Yamal yariko arahabwa agashimwe ka Globe Soccer nk'impano nshasha yigaragaje muri 2024. Ivyo vyongeye gutuma ibinyamakuru bitandukanye bivuga ku rukundo rwoba rwasubiye kuvyuka hagati yabo, na cyane bafatiye kuntu ariwe bajanye muri ico kirori. Ibintu byose bakora bari bicaranye baganira, byumvikana ko bari basubiye gusubiza hamwe. Inyuma y'ico kiringo nyene harasohotse aka video Lamine Yamal ari i Dubai ariko arishimana na Alex Padilla badumunyenga bicaranye mu ngendeshwa zo kuriramwe ibirori ziba zifise abantu bariko bazikoresha kugira ngo bafashe abantu kwishimira ibihe baba barimwo. Ako ka video kaje gukura amazinda ku binyamakuru byari bigikekerana nimba urukundo ugongeye gusosa, ahubwo bihita bivyemeza neza ko koba rukuri hagati ya Lamine Yamal na Alex Padilla. Niyo nkuru y'ubuzima bw'urukundo bw'umukinyi Lamine Yamal wa Barcelona mwateguriwe nanje Wilfried Irambona kuri kino kinyamakuru cha Wifi Sport. Nsubira gushimira kandi wewe umaze gukora subscribe kuri YouTube channel, canke wewe umaze gukora suivi canke follow kuri page ya Facebook, hose ni Wifi Sport, WFI Sport. Nongere nshimire kandi nawe ugiye kubikora, mukomeze kandi mukoreye abone na subscribe kugira ngo muzokwame muba abambere muronka ibiganiro n'amakuru ndabashikiriza. Mufise ivyo mushaka kumenyekanisha canke ibyo mukora mukeneye abakiriya, turondere kuri nimero ubona ha munsi, guteranya 257 31 78 64 61. Please +57 61 78 64 61 ni WhatsApp cyangwa ukashobora kuduhamagara cyangwa kutwandika ubutumwa busanzwe, hose turakwakira hanyuma tugufashe kwamamaza ibintu byawe. Reka ndabashimire mwese mwakurikirana kino kiganiro, abarekitse n'amaganda abwiye nti mubare mukira, ariko bari muri ibi navyo ndabifurize kubivamwo. Mwakumwe nanje Wilfried Irambona, bye bye, hasta la vista, ciao.